Ndagusuje nk'uha kaze nshuti mukunzi wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kukugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkusuhuze nk'uha kaze wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi mu bisagara bitandukanye nko mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, mu gisagara ca Gitega mu murwa mukuru wa politike nyene, mu ntara ya Bubanza, mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Ngozi, mu ntara ya Rutana, mu ntara ya Cibitoke, mu ntara ya Karuzi no mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'Uburundi. Mwese nyene ndabahaye ikaze ntanabakengurukira ngaha kuri ino mboneshakure, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Kenya na Tanzania, mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira ngaha kuri ino mboneshakure ibagezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'ubuvuzi, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure mukunda muri benshi. Ibi biziga bivugwa mu Maramvya vyavuye hehe? Abishwe ni bande? Ni inkuru ibabaje, ni inkuru inateye agashavu iriko iravugwa cane hirya no hino mu gihugu c'Uburundi. Kuva ku wa kane twararonse ubutumwa bwinshi buva mu Maramvya muri komine Mutimbuzi buvuga ibiziga birenga 10 vyatowe mu kinogo kimwe. Abanyagihugu bavuga ko ico kinogo kiri aho bita ku Mugirigiri kuri taransiverisare ya 13 mu Maramvya. Bamwe mu banyagihugu bakaba bavuga ko ico kinogo kiri hafi y'itongo bahora bashinguramwo abapfuye. Bavuga kandi ko hari hafi ya paruwase Maramvya. Abatwandikiye bavuga ko ku munsi w'Imana uheze mw'ijoro bumvise imodoka zibiri zaje aho hantu, mu nyuma bumva ziragiye, ntibamenye ico zariko zirakora. Hari uwundi yatwandikiye ko imodoka yoba yabizanye mw'ijoro ryo ku wa gatatu, akaba yaranditse agira ati: ejo igenekerezo rya 31 z'ukumunani 2023 aba OPG bo kuri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara Bujumbura ntibakoze mu mabiro yabo, biriwe mw'ivyo bikorwa bijanye n'ivyo biziga. Mw'ijoro ryakeye ari ryo rya 31 z'ukumunani 2023 haje imodoka, hama hari umuntu yoba yariketse ko ari abasuma boba bari baje kwiba muri nyagace ka Mugirigiri, aja mu vyo gutabaza ababanyi. Bagize ngo baje kuraba ivyo ari vyo, bagize ngo baje kuraba ivy'iyo modoka abari bajemwo niko kuyurira barahunga. Bukeye itariki ya 31 z'ukumunani 2023 niho baja kuraba habona, basanga hari himbwe ikinogo nk'ica fose sebutike. Ivyo biziga vyari mu mifuko, gusa birutse bimaze gushirwa mu kinogo ntivyari bwafurirwe. Abandi batwandikiye ko ku wa kane abanyagihugu bumvise umunuko mwinshi basanga n'imbwa ziriko ziragerageza kuzura ibiziga mu kinogo gishasha. Niho baraba neza barabona ko hariyo ibiziga vy'abantu biciye imitwe kandi bitekeye mu magunira. Tubajije ibitigiri vy'ibiziga, abanyagihugu bavuga ibitigiri bidasa. Hari abavuga 10, hari abavuga 12, hari abavuga n'ibirenga. Abanyagihugu bose bavuga ko abajejwe umutekano baciye baza kubabuza kuhegera, hanyuma baca barafurira neza ku buryo ubu ibiziga atawushobora kubibona. Bavuga ko ivyo bikorwa vyari bihagarariwe n'umukuru wa zone Maramvya. Inyifato mbi cane y'ubutegetsi. Iyo habonetse ibiziga hategerezwa kuba amatohoza. Ntivyumvikana ingene umutegetsi ashobora kubona ibiziga 10 bishasha mu kinogo kimwe biciye imitwe akaca yihutira guhamba. Iyo umutegetsi abikoze gutyo aba adashaka ko ukuri kumenyekana, bisigura ko aba azi ababikoze abo ari bo. Perezida Ndayishimiye yavuze ko yazanye leta mvyeyi, none aba babandanya kwicwa gutya ni bande? Ababica ni bande? Umuvyeyi aranuma bariko baramwicira abana. Umwana naho yokwagira ikosa umuvyeyi agira ati muramuhane ntimumwice. Leta nitohoze hamenyekane abishwe abo ari bo n'ababishe. Atari gutyo leta izoba izi ivyo ari vyo.
Aya masanamu tubasangije twayahawe ku wa kane n'umuntu yishikiye ahari ico kinogo ahasanga abantu bashungereye. Hari ikinyamakuru citwa UBM News naco canditse inkuru isa n'amakuru twaronse, canditse gutya: ibiziga vy'abantu bishika kuri 12 bimaze kononekara vyaratowe kuri uwu wa kane bihambwe mu kinogo rusangi kiri muri zone ya Maramvya, ni muri komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura Rurare. Umwe mu banyagihugu yiboneye ivyo biziga yaduhaye amakuru avuga ko ivyo biziga vyoba vyarazanywe n'imodoka yo mw'iperereza ivuye i Bujumbura maze iza kubita mw'ijoro mw'ico kibanza. Ni mu gace bita ku Mugirigiri neza na neza hagati y'ibarabara rya 13 n'14 muri zone Maramvya ya komine Mutimbuzi, ahatowe ivyo biziga biharurwa muri 12 bikaba vyari bihambwe mu kinogo rusangi hafi y'itongo ry'abapfuye ryaho nyene muri zone ya Maramvya. Umwe mu banyagihugu yiboneye ivyo biziga akaba avuga ko ivyo biziga vyari bitekeye mu mifuko minini minini. Vyari ibiziga birenga 10 bitekewe mu mifuko minini minini. Twaramenye ko ivyo biziga vyazanywe kuwa Mungu mw'ijoro nko mu masaha 4 z'ijoro n'imodoka zibiri zo mw'iperereza zoba zaje ziva mu ntara ya Cibitoke. Icatweretse ivyo biziga n'imbwa ziyerera zaje kubizura aho vyari vyahambwe mw'ijoro ryo kuwa gatatu rishira uwa kane. Twarabonye ko ivyo biziga vyari vyatanguye kononekara, uko akaba ariko yatubwiye. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi nuko mu ntara ya Gitega abacamanza 7 bapfunzwe. Hari abacamanza 7 bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politike kuva kuri uwu wa kane mw'ijoro nk'uko ababibonye bavyemereye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru. Bagirizwa ibiturire n'ukwibisha uruyeri. SOS Media Burundi yashoboye kuronka umwidondoro w'abo bapfunzwe. Ni Desire Manirakiza, icegera c'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Karusi hagati yashira ubuseruko bw'igihugu. Renova Manirampa, umucamanza wa sentare y'iyungururizo ya Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Janvier Nizigiyimana, umucamanza wo muri iyo sentare nyene y'iyungururizo. Filotere Ndayishimiye, umucamanza muri parake nkuru yegamiye sentare y'iyungururizo ya Gitega. Floridas, umucamanza wo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega. Abel Irankunda, umukozi wo mu gisata c'ubucamanza mw'ibohero rikuru rya Gitega, hamwe na Nestor, umucamanza wo muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Uw'umunani apfunzwe ni Jean Pierre Masabarakiza, umuparanto wo muri parake ya Repubulika mu ntara ya Gitega. Ku bw'amasoko mu butungane bagirizwa ivyaha bikuru bikuru bibiri: ukwibisha uruyeri n'igiturire. Imvo zatumye bakurikiranwa ku bw'amasoko yegereye iyo dosiye vyose bifitaniye isano n'irekurwa ry'abapfungwa. Hariho umugabo yigira umukomisiyoneri ararondera imiryango y'abapfungwa canke abapfungwa ubwabo, agaca akora igikorwa co guhuza abacamanza n'abo bantu kugira ngo dosiye zikorwe n'ingoga canke abapfungwa barekurwe. Kugira ngo yumvishe abakiriya biwe abarungikira ubutumwa bwo mu majwi inyuma yo kuvugana n'abo bacamanza. Uko akaba ariko amasoko yacu i Gitega avuga. Ivyagirije umushikirizamanza afise nta majwi yafashwe mu biganiro vyafatiwe mu matelefone. Uko akaba ariko amasoko yacu yemeza. Ayo masoko yongera koko urubanza rw'ikibiriraho kuri abo bantu 8 ruriko rurategurwa. Abo 8 bikekwa ko icaha bahagaritswe kuri uwu wa kane ku mugoroba kw'itegeko ry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, bakaba baraciye bajanwa ubwo nyene mw'ibohero rikuru rya Gitega aho babarijwe. Uwa nyuma yinjijwe mu cumba araramwo hafi isaha 6 z'ijoro. Uko akaba ariko bivugwa n'uwabibonye. Ihagarikwa ry'uwo mukomisiyoneri, uwo mugabo yabaye intandaro y'ihagarikwa ry'abo bose yahagaritswe kuri uwu wa gatanu. Apfungiwe mu gasho k'igipolisi mu gisagara ca Gitega ku bw'amasoko mu gipolisi. Amahirwe mu gucibwa urubanza. Sentare Ntahinyuzwa niyo itegerezwa kuzocira urubanza abo bapfungwa 8. Mu Burundi abacamanza barafise ubudahangarwa mu vy'ubutungane ku bw'amasoko yacu. Abandi bakozi ba leta bo mu ntara yo hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi bari ku rutonde rw'abantu bategerezwa guhagarikwa.